Abangu benshi barabaye ibinebwe ntibakunda gukora. Umuhungu adakunda abakobwa hasi amataye bafise amafaranga. Abangu benshi bariko bahitishwamo abakobwa barongora n'ubuzima. Sinabahungu gusa n'abakobwa ubwabo. Karavuga banone Jessica nakazi mfise nta kimwe nkora nzobaho gute. Ivoge ndongora Alvera n'urugero Alvera cyangwa de Benigne wabo bafise amafaranga iwabo babayeho neza. Kandi impamvu nyinshi zibituma muri kino gihe n'ubunebwe. Ku muhungu yiyemera zica ashaka. Nimba abona koko impamvu yotuma ntamwemera ariko afise ubuzima buciriritse nimwo bibiri ko Imana yarakongeneye ivyo bintu urabisengera birakunda wowe urigirira ikizero ukabivuga nk'umuhungu yiyemera hama ukarindira inyisho ndaguhereza kuko ku muhungu yiyemera ababizi ko nubwo ubuzima bumeze nabi uyu munsi amaboko yo gukora ndayafise ndafise ubwenge bwo kurondera siko nzopfa ameze ejo bizogenda neza ati rero abahungu rero bakwanse bisunze yuko Alvera amafaranga afise jewe ahubwo barantinya bamwe kandi birakubabaza gituma abahungu batakoresha oya nubundi ho bandeshe ivyo nivyo mbabaza kubera umuhungu yoza kundesha nubu sinomwemera oya ntiyaragira ko nobaka jewe igihe nzo ukumva ko hageze ko nobaka sinzi ko hari ubwenge bwanje buke birashoboka ni igihe numva shobora guhaza ivyifuzo vya nubwo nto bishobora byose ariko ushobora guhaza ivyifuzo vyanje bike no muri cyagiye umugabo adahari cyangwa adafise uburyo bwo konsumira cyangwa kugira iki umwana wanje atazobura minervare atazobura amahera yo kwishura inzu maje make sinzoje kubaka kubera ko umugabo afite amafaranga ahubwo nzoje kubaka kubera ko mbona ko nshobora kubaho no mu gihe umugabo adahari kubera ko abahungu bubu muri bigeugeho benisho hari defo bakobwa dufise we utazi umukobwa aranezerwa no kureshwa n'umuhungu afise imodoka ariko akibagira ko imodoka ari umuhungu atari gwiwe ona ujya kuhaje bagira kuzorongorwa n'umugabo afise imodoka nibayigire barondera imodoka ziwabo estimo turabona ngo sha rero bagunda bavanga abahungu benshi ngo bubu sinzi ko nzanda bivuze nabi ngo mukunda amataye mukunda ibisusu rero yaravyibushe yasitaye nziza ngira yarandavye ukuntu jewe nduruzinga aravuga ati sha wapi kandi yarabimbwiye deja hambwiye ko nituberanye dukwiranye kandi se la majorité y'abatipe benshi niko mumeze muri kino gihe suko arise cyane sinakaruru kenshi kamumanuye mw'ijuru ubwe yarirahiriye kandi niyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana azigera maramara. Bonjour mesdames et messieurs, fond de Abuja Flavor. This is Step Media channel project for this industry Abuja Flavor. Checking your kurusha kibazanira bishamvuga muri industry Abuja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamadusu dukingurikira mu gakozi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wama uduhereza biradushika cyane ku mutima bitutuma turondera amakuru ari made neza cyane ari update ku bya binyene mwifuza ko twabahereza ndakubwira ati uri kumwe na Beni kuri micro behind the camera ni CK professional umutimira witekana uramuzi afise byinshi aramaze gukora haba muri gospel haba no muri amareresi yacu ariko biciye mu butumwa bwa gospel araza kutubwira byinshi kubyerekeye ko wabyiwe afise igikorwa gishasha ariko arahereza abantu cyane cyane ni film ifise ama partie tugeze muri partie igira gatatu ntibagiye ni my life story partie igira gatatu vela gira okay canke partie igira gatatu qu'est-ce qu'on araza kutwiganira byinshi kubyerekeye ama partie ariko arakurikira n'ama cyane tuko turahereza umwaka mbega bimeze gute nta ndirimbo yateguriye abafana biwe bimeze gute ko tuzi ko abantu benshi bamukunda kandi basanzwe bakunda n'ukuntu asanzwe aririmba ariko ubunye turabona umenga yabaye busy n'ibikorwa vya movie ariko araza kutubwira byinshi kubyerekeye ibikorwa byereka komere tumu mwanya abaramutse hanyuma cyo twinjira neza mu kiganiro vela bite ni sawa cyane abakuri misi makuru ni meza ndashima Imana Imana ishimwe ko utavuze ngo wampevye nibyo benshi bakunda kuvuga twahebanye ariko ntitwahebanye turicaranye kubera turamaze gutegura wasanga je nagize amahoro tubonanye canke wewe usanga birahaye uri mu bikorwa byawe ariko kenshi umuntu akunda kwica programme ninde jewe la prema kwero wabire kabisa gusa je ndagutahura kubera ibyo ukora utabikoze je sinokurondero oya hari n'igihe mba numva nk'ubu
mfise ikibazo c'amaneri manera yo nongirewe rero ari norubona ari n'igihe nshaka kumara iminsi navuye kuri WhatsApp nka bloka WhatsApp kugira mu mutwe numve ko nsubiye ku murongo amangaca ngaruka kuri WhatsApp that's why rero ubona no kuri telefone bingora cyane kuguma kuri telefone umwanya munini ariko nizere d'autre façon bimeze neza cyane ni n'ubuzima nibisanzwe niko tubayeho twese uko bimeze uko ariko kose tigeza kubana navyo ko nyene nta sigu Geze rakunze step ndakora gatanu indwi mega wibaza ko umunsi wa Vela ubutugize ubuturi deja ubuturi 13h depuis le matin gushika kuri no mwanya kuri Vela umunsi ukugenda gute navyutse sinobesha sinashotse nsenga natoye telefone ari umuntu nabyutse mu mutwe mvuga ko nshaka kuvugisha ndamuhamagara hama mu nyuma ndafata umwanya ndatora telefone ndasenga meje gusenga nagiriye bakuno munsi ndaronka indirimbo meje gusenga iyo ndirimbo ndayikompoza ndayiheza burya ahanaje gahe indirimbo ndayifise hama ndakora isuku muhira cyandindira programme yawe konde hama nze ngaha ari indirimbo ukunza abantu bakunze kushira kuri status cyane ngo suko ngo ari yarabimenye suko atatse cyane nibaza ko ari samasengesho menshi yatumyaza gute samasengesho menshi yatumyaza aratabara yarakumvise suko ariko benesho twavuganye ngwiki Vela no ndavyibutse abakunzi ba Step Media barakunda umuntu aririmba urabizi abakunzi ba Step Media murabizi neza ko ndabakunda cyane ngerageza kubasabira bya bintu iyo ndirimbo yandamaze kubona ko batati arenga ku bantu basha kuri 6 mu canke 10 Imana yabwi icubaye na sister wanje arakunda kwishira Imana yabwi icubaye muramutse cyane Alvela ko anacha ku stati uje twuma tubona na miso suyo mu bolo kandurangaya ubundi rega sije baba basize kuri stati kubera ni nkuko yo bari na audio gusa konvira meza gakashirako nabashize kuri stati ahubwo abayimisa amajambo twaririmbye mu ndirimbo ari yamufashije agashira nako na video kubera ko ayo majambo ari mu ndirimbo naririmbye I don't know ukunyene byuka mu gitondo kumva kamera iyo ndirimbo naririmbye nayikompoje mu Kiswahili nyene numva biza jewe buri gihe nshaka iyo nandika indirimbo namye nabigerageje kenshi nkicara ngo nandika indirimbo sindabishobora naho nofata bibira nkayifata yose ku mutwe nkaje bane ngoma nandika indirimbo birananera sindabishobora ariko nshobora kuba ni kuko ndibuka iyo ndirimbo nayanditse mwijoro iyo ndirimbo mwijoro navyutse menga ari mwijoro masamu nani ijoro nikanguye kujya gukangura numva nkaho mengana umuntu ariko arandika amajambo amanda indirimbo zose nandika nuko ndazandika numva amajambo ajyama nkatora nkandika bica biraza birakunda hera abantu ne biyatanguye gukundana cyane cyane abantu barabishize no kuri stats birabiyebwe ngo pa abantu barabishimye oya ntibirakunda byakunze kuko iyo ndirimbo barafite abantu benshi yafashije yarabafashije ariko biragoye yatimana yagize ikirero Vela Imana cigiki yagize iki yaravyumvise Imana yaravyumvise suko arize majama make nashatse kuririmba ni Imana yarabimenye ntiyabimenye kubera ko wayitakambiye cyane ibibazo byawe ntiyabimenye kubera ko wayitakambiye cyane kubera ko ntiyakumvise kubera ko ari wowe uzi gusenga cyane gusumba abandi urumva ariko benshi muri b'Imana yagiriye neza ni kubera ko bari bafise umutima Imana inezerereko ariko hari n'abandi Imana yagiriye neza kubera ko ni nyabuntu igwisha imvura kubeza nababi kabisa just nindirimbo abantu benshi bagiye bakunda ariko kuri ruhande asanzwe afise n'izindi nyinshi cyane ariko kuri no munsi twashimiye ko twavugana kugerekeye filme yiwe ariko arashira cyane ku mugaragaro ariko ikindi gikombo twagiye tubona ku mbuga ngurukana bumenyi bese n'iziwe no kuri WhatsApp status avuga ati jewe Vela ndazi ko abantu bankunda kubwo ubwingabire n'izibiri ingabire ya mbere niyo kuririmba ingabire niyo amakuru ariko nashimye gutandukanya ibikorwa byanje kugira ngo abantu banshinze ndabacanganye nashimye kugira YouTube ya film na YouTube y'indirimbo biye bimeze gute cyumviro nuko nyene ndabifite cyane hari no nta yindi mpamvu ni gusa bwa mbere natanguye ngira icyumviro cyo kuzandakora ama emission sinzi ko rukurikirana ama TV online yo mu Rwanda hari ama TV online ari Kristo usanga bacisha ko ubutumwa bwavugiwe mu mashengero cyangwa bagacisha ko ibiganiro intahe nibiki naye nifuza gukora nase ide yo gukora ikiganiro cyitwa My Life Story kitarana n'ijya filme yanje kubera ndabizi nawe urafise inkuru
ne CK inkuru ya CK ni ndende cyane twiheze arafise inkuru buri muntu wese afise inkuru y'ikintu runaka kandi ubuzima bwacu ni ishuri kurinda umuntu arinda apfa ubuzima bwacu ni ishuri rero iryo shure tugiramo buri munsi ariyo my last story inkuru y'ubuzima bwanje ushobora kuza ukasangiza ishure we wize mu buzima bwawe undi akasangira ishure yize ugasanga bigiye biratwubaka rero nashatse gukora ico kiganiro kandi ndamaze gukora ibiganiro byinshi nubwo atana kimwe kirasohoka ndabifise muri stock birabitse kandi ikiganiro ca mbere umutumire wa mbere nahereyeko ari naco kiganiro ca mbere kizosohoka ni inkuru y'ubuzima bwanje niyo natanguye gukora ni kuvuga kuva nkiri muto gushika aha sinabivuze kugira ngo niyamamaze nibwira abantu no nabivuze kubera ko nzi ko harimwo ibintu navuzemo umuntu azotega amatwi akavyumviriza bizogira ico bimufashisha nubwo ari jewe muto umuvyeyi ashobora kuvyumviriza bikazofasha umwana wiwe umwana ashobora kuvyumviriza bikamufasha umupapa ashobora kuvyumviriza bikamufasha nico nashatse n'uwundi muntu yoba afise inkuru runaka ashobora kudusangiza arahawe kazi rero cyane ndavuganireka nzoce ndabisepara ngire cano izo ziracako indirimbo gusa shirako indirimbo hama iyindi cano izo bicano y'imyidagaduro nimba ndanagiye nje nuko gutemberera hama tukaganira nkumva ibintu tuganire ndabikonze aca nkubitako ya kabisa yese urukumva yuko Nivella rero ifise YouTube zibiri arashaka kutubwira amazina yazo imwe ni Alvella nta namwe habuzemo Alvella imwe ni ALVELLA Muhimbare indi yitwa ALVELLA's family yese bifuza kugukurikirana rero bagusanga no kuvuga abashaka gukurikirana filme yanje boja kuri ALVELLA's family amashaka kuja kuri indirimbo ni ALVELLA Muhimbare umva nase kuvyita byose ALVELLA Muhimbare canda separa gatoya kabisa yese ariko twisunze tukaraba mwebwe nkasanzwe mufise izo ngabirano zibiri iyo gukina filme niyo kuri novuga kuririmba ivyo biri muravyiharaje ndabonye na Sabasi yarabikoze nawe urabikoze ejo azoza n'ubundi abikora ibya Sabasi nabimenye ejo igihe twako turavugana kuri telefone ko araga project twako turavugana Sabasi turavugana cyane of course turavugana is your friend like your brother rero twariko turavugana ama arambwira ati Alvella nariko ndamubwira ni nugure cyane yanje shasha nshaka kuza ndashira ko filme ndakeneye support yawe kubera ari abantu benshi bafise cano imwe bankurikiranako bamenye aho bazohora basanga ibindi bikoko arambwira ati wow uretse ko nanje nariko nabikoze nabonye umenga kuza turafata indirimbo dupoperanye n'amafilme n'utundi tuntu twa twakoze ntibiryoshe cyafata utwo tuntu tw'udukoryo tw'udukino tuze turadushira kuri YouTube imwe niho nabimenye sinari ndabizi nawe ko asindi cyane ariko barashaka kuja kumukurikirana mega yitwa GN Film ni good news nkuru nziza ni good news films afite GN ni Sabasi nkuru nziza ubu nyaza ko yita nkuru nziza yacyita GN Films egese ora kumva yuko ni byiza cyane kuko mwanga kuduta kandi mwanga kutujura ko twoje kurondera ya ndirimbo nziza ya ALVELLA nasanga mu mafilme menshi nkayirondera kayibura ariko hari inkuru uvuga nka ALVELLA's family ko yitwa bica binyorera kubona filme gusa nakindi indirimbo naho nshadaza kuri ALVELLA Muhimbare uwo yifuza gukurikirana ariko muri gusanga kuri zo YouTube ziri nandi hose asigaye hose ni ALVELLA aba kuri TikTok aba yose ni ALVELLA Muhimbare ni ALVELLA Muhimbare yeskumbaretse rero ni filme yiwe my life story tugeze ku gice ca kangahe ALVELLA tugeze ku gice ca kabiri no musi ku mugoro barasoka igice ca gatatu abantu babona ko bekakira gute my life story ndashima Imana kubera arigiye maranira abangatwenga arana benisho hari ibintu ubona nyene nawe utavyumva jewe nta kintu Imana irashoboye kandi Imana ni nziza ndavye tunasema kwanza amen tunasema haleluya sawa amina sike umunga waraja gusenga cyane sike yazunguje umutwe yavuze impamvu ntangara jewe iwacu si habi
ariko uravye iwacu uko hari ni kure iwacu rero ibi bintu by'ama social media ni ibintu abantu batamenyereye cyane nkace nimvira ukuntu namanutse nkazi Bujumbura nkabyisangamo nkabikora mabona hari abantu barenga 1000 shobora gusohora igikorwa bakakiraba ku munsi bakavuga ati yo iki gikorwa nagikunze ahubwo rabo zane n'ibindi nukuri ndashimira Imana n'ubuntu bw'Imana nta mbaraga nimba nabishizemo rero ndashimira abantu ariko barakurikirana my love story iriya filme ndayisohora nayisohoye ari filme yanje hanyuma ndabane ngomba nyine filme yanje hanyuma cenge nda mu muziki nicare ntekane sinzosubira gukina filme ukora bimeze ngiso oya ubu narahevye ngiso kubera naragize ikibazo nari maze gukina filme 3 zose zifa ama ndasora my love story ndayikina kubera ko nashaka kuyikina naragize inzozi zo kutazopfa iyo filme ntayikina ndayisohora maze kuyisohora nayo ihura n'ibibazo byinshi cyane abani niyo filme yanyuma sohoye sinzosora gusora filme ariko sinzi ukuntu burya bivuze ngo ibitwirukangamo sinzi ibyo bintu kuno wayivuga nta muntu yirukanka n'ikimwirukangamo ibintu ivyo bintu biri muri je byarambujije amahoro biranga ko ndabiheba gera gusumbije ingufu muri make biravuga ati sinzi ko abanye na stati yagira na postinze navuze ko ndabihevye kuririmba no gukina film kandi nari serious tugaca twiyumvira ati kubera iki Alvella ahisemo guhagarika gukina amareresi no kuririmba nayo navuze ko nabihevye byose kandi abantu benshi baje ngo yari showbiz ni yari showbiz none ukuri kino wari wahisemo kugira gufata iyo decision naricaye mfata umwanya munini ndaba uburyo abantu tuvunika dukora bino bintu byo kuririmba byo gukina filme ndaba ukuntu ndiko ndavuga ko ngoma sore my love story part ya kabiri abantu barantutse kubera ko nari maze 5 mois narasohoye parti ya mbere parti ya kabiri tarasohoka abantu bakaguma bambwiye ngo iyo filme yawe tuzoyiheba yinyarukane waratebeje nkabara nkavuga ati buriya nanjye siko ntashaka gusohora ahubwo nuko nabuze uburyo bwo kuyikora rero naranditse ndabwira abantu ati abarundi ntitubuze amafaranga tubuze umutima abarundi ntibakenya amahera babuze umutima babuze umutima wo gufasha abandi babuze umutima wo gushigikirana kandi benshi muri wabo babona umenga bagufasha mu mugongo uzava baterana imbere urundi ruhande abarundi dukunda umuntu yicisha bugufi ari abantu basaba bagasaba nabi Alvella sha nimba hari umuntu Imana yahezagije Imana yo guca bugufi ndimo siniyemeye pe uricisha bugufi ukabasaba bakakuyima sinicisha bugufi ahubwo ndaciye bugufi uraciye bugufi kubera hari itandukano ryo kwicisha n'ibintu bawigirisha ariko muri jewe ndabizi ko nciye bugufi uraciye bugufi rero mbona umenga biravunana kuronka sponsor yo gukora bino bintu je nk'ubu nkubwiye ko mfise album 2 zanditse nishaka kuvyitse album 2 zanditse zindirimbo zanditse ndiri ngaho zibuza amahera kuja muri indimo 12 ntumbwire we ariko amafaranga yo kuzikora ariko urabona ko ndamara amezi 8 tandirimbo sohoye kubera iki uburyo bwo gukora indirimbo ugasanga nabuze uburyo abantu bakaguca baguma bambwira ko utasohora kutagira iki uburyo kandi benisho sinkubesha urabona muri studio wowe wicaye aho na CK namwe wa muri abantu 10 abantu 15 barashobora kuriha studio ubuntu batanze amafaranga 10,000 dimi kiretse umuntu yashatse kuririmba live indirimbo ya audio abantu 15 boyiriha batanze dimi uravye nk'abantu bagira live abantu 30 la plupart benshi n'aba boss kuko deje umuntu aronka amahera amamega nawe mu boss jewe beni zo gushigikira ushaka kamera yaje uzitore ntagora asante ya rero impamvu navuga ni ndabihembye niko tutangore gukotize ko dimire ya mbere je ndayemeye dimire kurikira ko mbere benisho n'ubuvyemereye nyuma yakane nibandike muri commentaire wemeye indi dimire dukwira abantu 15 personnes hama dutange tumurire Alvella indi ndirimbo bayisore sivyo na Alvella of course nta mugamba kuja muri studio no jewe sinja umugambi ndawamana mbora amafaranga yo kujayo ariko namanitege ni end time ndose amafaranga je dimire ya mbere ndayemeye wowe uzi ko ayemeye nawe vyandike nga muri commentaire nshaka gushira muri groupe tugira ati stand up for indirimbo za Alvella sivyo nuko twigize stand up for Alvella umenga aragwaye katugire stand up for indirimbo za Alvella groupe cyo dukreye bunyene kugira ngo tutere indirimbo zibaye bazize rasoka cyane ku mwanya kwa sivyo na Alvella asante hako ageze gusohora indirimbo zo tukuramo 10 dufuma twikora ku gikorwa cha audio ama video abandi babaziriko jewe benisho mfise ibintu bimbiramo mbashaka guhereza abantu narigeze nuko bwira Imana ndabana Imana base jewe zo mu muntu ambwira ati Alvella YouTube yawe ndayitwara
vyose jewe nimenye ariko ntuzopostinga kuri YouTube ya ntuzogira ikiwe genda uririmbe gusa jewe ngene ndirimba ibintu mba mfise ndabisohore bimvemo ibisigaye nimba zitwara he ariko zisohora zihereza abantu kubera ko mba ndirimvye nazigumye azisohora nimba zitwara he ariko jewe ndirimbe gusa numve ko bimvuye watanze message natanze message ariko nkabura impano ni vraiment ipfuko nyene tuko turayibona imana izobitubaza ari muri mvyegeze kumbwira ati Beni nimushaka kudufasha imana izobabaza burya rero nibaje ko ari message iri simple ariko ndavyumvire nica neza muhira ibyo tujyanye burya wa muri nzi yabwira umusinda bivuga navuze ni nzobiheba nje kurimba mu rushengero yareka ntibikora gene kurimba mu rushengero indirimbo zose zindimo no bazofashwa n'abandi bafite uburyo bwo kubikora Beni shana hanze hari abantu benshi baryamye babuze uburyo bwo gukora ibintu bashaka gukora atari ko badafite impano nta buryo bafite bwo gukoresha impano zabo rero naje uwo musinda bivuga ariko mu nyuma nararinde ndabanisha niba ari imana yamamagaye zonshigikira Rich kanje ku mavi mamagara imana ndayisabe ndayitakambira ndazi bizogenda neza ya kabisa twizere ko bizogenda neza cyane ubwo buryo buzoboneka je nemeye gutanga 10,000 asigaye isaga 20,000 rero asigaye abantu 14 umwe yaboneze ibyo nayasigaye sike nawe sike ngo yemeye ku kamera zo kamera uri muri studio sike sike yes this will be my life story estimo turabona ngo twere kubera ariko filme yanditse yeah ibikurikira uraza kurira ku mugoroba sindabivugira nga tubiraje turabona ujya mukobwa umenga yari mwiza cyane parapo ya Vera sha rero babona ngo abahungu benshi ngo bubu sinzi ko ndabivuze nabi ngo mukunda amatayi mukunda ibisusu rero yaravyibushe yasitaye nziza ngira yarandavye ukuntu jewe nduruzinga aravuga ati sha wapi kandi yarabimbwiye deja ambwira ko nituberanye nitukwiranye kandi se la majorité y'abatipe benshi niko mumeze muri kino gihe urabona Benisho abangu benshi barabaye ibinebwe ntibakunda gukora umuhungu adakunda abakobwa hasi amataye bafise amafaranga nukuvuga umuhungu avuga ngo nzohitamo umukobwa nshaka afite amafaranga ariko abahungu benshi bariko bahitishwamo abakobwa barongora n'ubuzima ubuzima sinabahungu gusa n'abakobwa ubwabo bahitishwamwo aba barongora cyangwa abahungu muhitamwo abo murongora bitewe n'ubuzima karavuga banone Jessica nakazi mfise nta kintu kimwe nkora nzobaho gute ivuga ndongora Alvera n'urugero Alvera cyangwa undi Benigne wabo bafise amafaranga iwabo babayeho neza kandi impamvu nyinshi zibituma muri kino gihe n'ubunebwe ariko arabana bafise umwete izo zenya batazigira of course ubundi umuhungu yiyemera ntakwiye kwanga kundesha jewe ngo ni kubera ko abona ubuzima bumeze nabi nimba ufise igicapo cyo kurongora umukobwa jewe ko no kubakana nanje ku muhungu yiyemera azica ashaka nimba abona koko impamvu yotuma ntamwemera ariko ko afite ubuzima buciriritse nimwo bibiri ko Imana yarakungeneye ibyo bintu urabisengera birakunda cyangwa ukagenda ukakuraho ya mpamvu kabikorerera uwigirira icyizere kubera ko Benisho jewe utinye kuza kubimbwira ntubuzi nimba koko ntazokwemera cyangwa nzokwemera wowe urigirira icyizere ukabivuga nk'umuhungu yiyemera hama ukarindira inyisho ndaguhereza kuko ku muhungu yiyemera ababizi ko nubwo ubuzima bumeze nabi uyu munsi amaboko yo gukora ndayafise ndafise ubwenge bwo kurondera siko nzopfa meze ejo bizogenda neza rero kurondera umukobwa sinivuze jewe ngo nuko araho maze gushika no natanze akarorero umukobwa ari wese rero kutinya kurondera umukobwa motife ngo nuko waba bakize nuko ari ikintu runaka ubutiyemera kabisa ariko kurundi ruhande Vela cha dusubira inyuma ati rero arabahungu rero bakwase bisunze yuko Vela atamafaranga afise jewe ko mudakwiranye ahubwo barantinya bamwe baraguti sinzi umuntu ababesheje ngo ndafise amahera meni ndabona n'amahera yo kuja muri studio ndurira bisi abantu nibyo batazi ariko bazijeyo ngo kandi sanga arabikubabaza film mama birambabaza je kuba abantu bambeshera ngo ndafise amafaranga kandi atayo mfise kandi birakubabaza gituma abahungu batakuresha oya nubundi ho bandeshe Sike umuhungu
no ivyo nivyo mbabaza kubera umuhungu yoza kundesha n'ubu sinomwemera oya ntiyaragira ko nobaka umuntu avuga ati je hageze harabaho igihe umuntu avuga ati je hageze jewe igihe nzo ukumva ko hageze ko nubaka sinzi ko hari ubwenge bwanje buke birashoboka ni igihe numva nshobora guhaza ibyifuzo vya nubwo nto bishobora byose ariko ushobora guhaza ibyifuzo vyanje bike no muri cyagiye umugabo adahari cyangwa adafise uburyo bwo kunsumira cyangwa kugira iki umwana wanje atazobura minervare atazobura amahera yo kwishura inzu Mwaje make sinzoje kubaka kubera ko umugabo afite amafaranga ahubwo nzoje kubaka kubera ko mbona ko nshobora kubaho no mu gihe umugabo adahari kubera ko abahungu bubu muri bigeuge benisho kandi impamvu zituma mfise umuryango inyuma mfise batoyi banje mfise mama sinzoje kugora umugabo ndamubwira ngo mama wanje keneye amafaranga y'igikwembe no singomba kuja kubaka mbere umutwara umugabo abo ngomba kuja kubaka mfise ikintu mfise na afise ikintu afise tugahuriza hagati hama tugashinga umuryango ya ariko kano kanya nayo nagime mfise notwara dawa kwari ivyiwe hari defo bakobwa dufise we utazi umukobwa aranezerwa no kureshwa n'umuhungu afise imodoka ariko kibagira ko imodoka ari umuhungu atari gwiwe ona iyo kuhaje bagira kuzorongorwa n'ubwafise imodoka nibayigire barondera imodoka ziwabo izi kuhaje tugira zo kurongorwa n'abahungu kaba bafise inzu bubatse ubuzima bwarahindutse ubu nta muhungu nta mukobwa nibagende bafite ature nabo bubaka inzu ziwabo hama rero bagende bareshwe nabo bafise ukuntu bahagaze iyo mbonye umukobwa agiye mu kabare akicara akigurira inkoko akigurira ifana agakura mu mufuka amafaranga akariha banumva nugenda nkamutera saluti turi wa mbere ku isi yose sana abaru umukobwa umukobwa yiyubaha ndabikunda biba byiza iyo uba ufite umusheri boyfriend cyangwa fiance utabwira ngo ndungikira amayinite biranakubahisha iyo ufite umufiance utabwira ngo ndi muri bisi ngo kireze nibirashika nimagiriranire ushaka gushika muri vile kambwira ati ngo nore nabuze taxi cyangwa muri bisi vyagoranye ariko ni wame ngo kugira ngo muganire n'umuntu maka kurungikira amayinite kugira ngo ugende nimaka umuntu akurihire deplacement tuzofata umwanya umeze neza cyane tuyagena Alvera kuvyerekeye amahitamwo y'umuntu kugira umuntu avuga ati Alvera kubwira ati je kubganje sinyaragera ko ndabije mu zibiri ko mpitamo muri nziza sibyo naragera kandi tuyagena cyane cyane la jeunesse qu'on dusigaye tuja mu bintu usanga tugiye mu kuvuga ngo Alvera ari muri kaji cyangwa ari muri mareresi cyangwa professeur yiwe cyangwa bari kumwe na Alvera cyangwa ngomba gufita umunebwe tuzobiyaga neza kumbere uburyo gakumbe tuzobiyaga neza kumbere Alvera neza igeze ku ruhande ya nta kibazo turakundwa cyane ariko ubundi turamumenga nibo so narigeze kubivuga ndase indirimbo nari navunitse tabaneka indirimbo ngene ntazikore urabona turaraba ibintu abantu bakunda naricaye ndivaye kubera ko abarundi bakunda indirimbo z'abanyarwanda cyane gusoma indirimbo ziwacu haba muri gospel haba muri sekira ndaraba ikintu nadekuvuye sinshobora kukivugira ngaha ariko ndagenda avuga nti mana fasha kino kintu ndakironke kimwe mu bintu nari nakoze nari nagiye kugira narakoze enregistrement live y'indirimbo ndazikora zibiri ndirimbo kabisa turarondera abamizisiye ari no mutipa araho avugiriza dudu ari mu Bufaransa sinzi ukuntu yitwa niwe yari yatuvugirije solo nazikoranye mutipa yitwa Pinpage hama indirimbo zirahera baraheza kuvuza byose baraheza Satani n'umuja zari indirimbo zibiri kandi zatwaye uburyo bwinshi cyane Satani n'umuja muri studio anayikoreyemo kwa Chizo ni wankorera indirimbo ivyuma bica birasha ubu sinararitse benisho sinkweshe nararize neza ndarira kandi nababaje n'ikintu kimwe n'umuntu yari yanshigikiye kugira ngo nkore izo ndirimbo yari yatanze amafaranga menshi
ariko biragoye kugira ngo umuntu ashobore kumusigurira ibintu abyumve ndabimusigurira bibaza ko amafaranga nayariye byarambabaje kandi ndababara kubera ko urabona umuntu ahishije ibintu iyumvire kuba wafushiye kamera ibi byuma mukoresha je nkaca nza video nakoresha 300 nkaca mbira ngo ndiha video yawe watakaje kamera y'imiliyoni 5 nama microse yagiye no batamutima gira no batanuba umuntu ngera no bani cyagiye ubufashe amafaranga ukayarutisha umuntu ndarabana sishaka kumurihisha indirimbo no cyanda zireka rero ndiko ndagerageza ndazisubiramo bushasha natanguye azero amamuni yari yashikikiye naragenda bimusigura ariko ntiyabyumva ariko ndavuga nti nakundi gusa ndavuga mu ndava Imana umuhezagire kuba yakoze kino gikorwa ariko ndiko ndagerageza karembo gashasha nashatse ko gusora ko kuhira heza umwaka Imana imfashije sindabisezeranye ariko ndifuza kugasora mbere y'umwaka urangira kana kubwira ati nta muntu numwe agera kuvuga kuri level iri hejuru cyane ataronse ibintu bibiri cinege mu buzima level iri hejuru cyane ataronse ibintu ico kintu nahora ndagyumva burya nasanze nta jambo narimo cyo kwirengagiza muri iyi si nahora ndacumva nka kinegirisha ariko hirya ejo narabonye ko iryo jambo ko karicyo uri bukigihe twavugana ko tuza gukorana emission nukuvuga iyi filime My Life Story iza gusohoka no munsi twaragiye turayishutinga tuyishutinze twategerezwa gukora kubera ko jewe imashini yanje ntifise ubushobozi bwo kumonta negezwa kuraba umuntu amfasha akaniza mashini kugira ngo dushobore kumontera ama filme ndagenda ahantu turamonta filme kuva 18h z'umugoroba baraduha imashini urabona kuva 18h z'umugoroba nari nkanura kusika 6h du matin twicaye tuko turamonta filme yaravyanditse no kuri stat yavuga ati sha uno musi ni wo musambere mbonye ko nta kintu na kimwe cy'agaciro umuntu azoronka atavunitse kuwa mbere bucumbwira ati Beni buryo urabona amasanze message mu gitondo ati urabona amasana aryamiye ko ari 5h du matin message nagiye kubona ya na saa 10 narakurungikiye message hajya nari nkikana saa 10 y'ijoro Beni ati rero bimeze kuri kuno kuje burya niyo nkijya kuryama ndasabye wihanganye cyangwa batandira urarusha hajya baza ngo nararyamye tuzokora kuwa kabiri sibyo no ndagushimira cyane kumva yo kuritanga no ko abantu bagushakira rero kubikorwa byawe birakwiye rero kubikorwa byawe ugeze ariko bisa n'abasozera cyane ndabigerageza bisa n'abasozera cyane message wotanga muri music akazi abantu muri gospel muri music abantu muri gospel muri film message numva no bahereza bose abadusangiye akazi icambere bamanze bamenye ko turi kwisi kabiri bamenye ko ibikorwa dukora bizohoraho ni ibikorwa bizosigara no mugihe twe tuzoba twafuye gatatu bamenye ko aha turi hari abandi nukuvuga yaba jewe cyangwa undi muntu wese nagira umuntu akishira hejuru nagira umuntu yumva ubu buntu twagiriwe n'Imana bwo kuronkeye impano twumve nkaho umenga turasumba abandi turasanzwe turabantu nk'abandi bose usibye ko Imana yatugiriye ubuntu akaba ari twebwe busa ngo turikoreshe mu bintu twumve ko abari ryo kuzotoma dupfa nabi tuja mu muriro bazi ikindi gatatu dukundane dufatane mu mugongo twumve ko twese turiko dukorera umugabo umwe kiretse abari ko bakorera 6 n'ibindi ariko nk'abari byo ba gospel bumva ko turiko dukorera umugabo umwe nimba turiko dukorera umugabo umwe jewe ishobora kuba yanshizemo message yo kubwira abantu bihangane ubundi kamushiramo message yo kubwira abantu bati turimo gutaha for example dufatanye izo message duzishikane kure dushigikirane kugira ngo ubwami bw'Imana bushishikare kwaguka kabisa amagesi bakuzo step njya kabiri gatanu indwi ndabemerera yuko ibikorwa bya bikeneye ari kuri terrain agende ngabitwemereye neza na neza umusozi bari kuri terrain azaza duhamagara na step mate tumushigikire twagiye gushutinga ejo tuzaba turi muri shooting karibu ikindi kiganiro cha Alvella muzogihabwa ari kuri terrain hama na vendredi tuzoja gushutinga yego yes Alvella ndagushimira cyane murakoze cyane yaravyumvise suko arize cyane sinakaruru kenshi kamumanuye mw'ijuru ubwe yarirahiriye kandi niyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana asigera maramara
Abo garirimbo umunsi navandavye kuri maniko na cendirimba. Maneno wake unasema sana maneno. Murakoze cyane abakozi ba Step Media 257 Imana bayisagire kandi mukore subscribe kugira ngo mushikire benishu ama bagire subscribe kuri za channel zawe. Nivyo nagomba mvuge ama yindi gahunda ya kabiri. Umenye ko tugiye kwinjira mu 2023 uzoga ko muri 2023 ufise umugore muzamuricarana ngaho mukorana ibisi. Semame. Hallelujah. Sisi gutaha. Bye bye.